Mwaramutse namwiriwe kuri mwege mwese mu bakunzi ba Burundian Gospel TV aho muhereye hose nizera ko mumeze neza. Uno munsi twaba twaramutse tugendera umushinga nahe Michel Byuname akaba ari nawe arongoye na Love Band association ifasha abaririmbyi. Mwaramutse kandi Michel murakomeye cyane. Twari dushaka mubwire abariko baradukurikirana abakunzi mutubwire muri bandi mukora iki umwidondoro wanyu hanini. Yego murakoze cyane. Mazina nitwa Byuname Michel, hanyuma nizera nasanze ababyeyi baranyise Byuname, nagerageje gushakisha kurondera kumembega Byuname sekwa, ariko nagiye kumenya isiguro yaryo ariko nakiri umwami Yesu. Ariko nkijijwe yaje bari ngo byaremwe byose Byunamire uhora. Rero ngira ngo yarankunda. Ngira nivyo nyene. Cyaye mukamusa. Yego. Hanyuma rero ndakijijwe. Ndakijijwe ndakunda Yesu. Ndaza aho yankuye ndaciyakoze mu buzima bwanje. Mwako kiza rero usanzwe ndi muririmbyi. Hanyuma nkaka bumuvuga butumwa. Umuririmbyi n'ubundi n'umuvuga butumwa. Ariko hariho kuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo no kuvuga ubutumwa mu buryo bw'ijambo. Hanyuma abandi umukristo wo muri Eglise d'Ihoshe niho neburiwe. Ariko imbere yuko nza muri Eglise d'Ihoshe nari mu ishengero bita ishengero ry'abasohoke. Ishengero ry'abasohoke. Isengera mu mazu hariya. Rero muri Eglise d'Ihoshe maze kwashika neburiwe mu baririmbyi musicien narakoresha guitar solo. Ariko nyuma yaho maze kubona ko ari abandi bashobora kuza bakamplasa, nahise ninja mu burongozi bw'abaririmbyi ndarongora chorale nkuru yo bita Chorale de la Victoire cyangwa se chorale Intsinzi. Hanyuma ndarongora igisata cy'ugwaruka, ndarongora igisata icyo bita socio-culturel, kuvuga ngo n'organiza abana ibyo bya kama cyangwa se socio-culturel. Kiko kiransiga mu Kirundi ariko nibaza yuko wacumbise. Yego. Hanyuma rero ndi umuntu mfise muri jewe cyo no kwita ikoranabushake cyangwa se volontaria. Ndakunda gukora ibintu atamuntu asugumye, atamuntu atankonira inyuma, biraza muri cyo nkomba birikoze. Hama mu buzima bwa misi yose nize mu gisata cy'ubwubatsi cyangwa cyo bita génie civil. Yego, ndi mu ingénieur muri génie civil. Hanyuma bisigaye ndakora business nko abandi bakora business. Yego. Mbe Michel yoba yubatse? Michel arubatse. Arafise abana 6. Numva mbere mumaze umwidondoro wanyu ni munini cyane. Uno munsi muri byo byose mwatubwiye umwidondoro wanyu ko muri abaririmbyi mukora muracabirimwo muracaririmba. Ego kuko ni ikintu Imana ishyize ku mutima wanje, kandi abo tuvugana kenshi ndabwira yuko nifuza ko nsazira mu buririmbyi. Ibyo byatumye nkora no studio. Kuva 2011 nafise studio bita RPS cyangwa se mu majambo yose Rama Production Studio. Yakorera kuri Gare du Nord. Hanyuma ivyo nabikoze kugira ngo nshobore kugira icyo nterereye muri domaine y'abaririmbyi n'indirimbo mpimazamana, ariko nanje kugira ngo nshobore gusazira muri icyo gikorwa cyo kuririmba. Tukiri ngaho nyene Michel Byuname tumuzi nka president wa Love Band. Mwotubwira ni giki na Love Band mukora iki? Yego. Na Love Band musango majambo yose ni nayo turama voice band. Ni zina dukura mu gitabo cya mbere cya Samuel mu gice cya 18 plutôt. Uhereye ku murongo wa 18 urabonaho Dawidi yariko aronderwa na Sauli umwami icyo gihe. Hanyuma Dawidi ava aho yarari aja irama asanga Samuel. Samuel acamuvanaho bajina yoti.
bamaze gushikayo rero aho hari ahantu Samuel yigishiriza abavugishwa kuvugishwa. Sawuli ntiyigeze abirekera ngaho, atuma intumwa za mbere kuraba ko bamuzanira Dawidi. Bagezeyo baravugishwa. Atuma intumwa igira kabiri nayo igezeyo iravugishwa. Atuma intumwa igira gatatu nayo igezeyo iravugishwa. Sawuli avuga ngo ifoko nishikirayo. Umwami agiye atwara n'ingabo zose. Rero Sawuli agezeyo ntibyabaye ibintu byoroshe, kuko wewe ataranashika ni nayo tirama atanguye kuvugishwa, kandi agezeyo yacavugishwa ari gusa. Hanyuma amara umunsi nijoro ariko aravugishwa bose baratangara. Noto kuri iryo zina rero ni umugwi w'abaririmbyi cyangwa association y'abaririmbyi yabayeho kuva mu bihumbi 2017. Yego nibuka ko twakoze lancement officiel mu kwezi kwa kabiri, niho twashiye kugwa ku mugaragaro. Ariko inyuma yaho gato twatanguye kuja kuri stage cyangwa se tangura kuririmba turi muri concert yari yoganijwe na Harvesters kuri ku Kazuba, hari buca ari Noel. Nibuka yuko no twatanguye kuboneka nk'umugwi uboneka ugaragara, turaririmba. Hanyuma harabana prophecies tubona gutaha narabandi none narabandi koriki nabaririmbyi muraririmba muravuga ubutumwa ahanini mu koriki yabereye hiki. Narabandi mu bisanzwe ni mugwi w'abaririmbyi bafise ku mutima igikorwa cyo kuririmba cyane cyane indirimbo mpimbaza-mahanga. Rero twararavye duce dusanga mu gihugu iwacu hariho ibibazo bitandukanye mu buririmbyi. Abaririmbyi bari gospel bamwe barahunze igihugu, atari uko ari intambara, ariko kubera uburyo babayeho biracumbagira. Abari ngaha nabo nyene barakora ivyabo ntibishobora gutera intambwe. Twama turi muri duhe sponsor abantu bagatanga ama sponsor, indirimbo zikozwe zikabikwa mu kabati cyangwa zikumvirizwa nabo n'abazumviriza kuri gusa. Abandi mu studio atandukanye yo mu makartier akaruba zicuruza donc akaruba zikora mu musaruro. Ama turavuga ati no quand même reka tumere nk'abahaguruka mu bandi, kuko twenye twaje gusanga kwitera hari kabandi. Hanyuma duterane ivyumvira, tuvuga mu mbega umuririmbyi impimbaza aririmba indirimbo mpimbaza-Mana, ikibazo afise ni cyane ko hari ikibazo tumaze kubona birashoboka ko tugitorera umuti. Voilà, rero narabende yabayeho muri iyo ntumbero. Uko tubayeho rero tubikora gute? Umva twabwira ibindi abandi twotegeka abandi gukora ibyo tudakora, cyane tubwira abandi ngo bakore ibyo tudashobora gukora. Nayo mpamvu dufise umugwi w'abaririmbyi, ni kuvuga ngo turaririmba cyangwa se amajambo abangutse kumva ku bajene ba kino gihe turagira louange na adoration. Uretse ko ni ibintu kenshi dukunda gufatira kuko nyene ugasanga turiko tubikora uko bitari. Inyuma y'ivyo turumva ijambo, kuko ijambo ryo tugize izo ndirimbo ni oronka amajambo shiramwe udafise ijambo muri wewe. Hanyuma turafise kandi n'igisata gifasha abantu bakeneye gufasha bwacu, kuvuga ngo ashobora kuba imfuvyi, ashobora kuba abafakazi, ashobora kuba n'abantu mbere bamwe tutabademiye cyangwa se batishoboye. Ego nico tujejwe nico dukora. Mbe none narabandi wowe nka president wayo nibaza ko iciyumviro cavuye kuri mwebwe kugira narabandi beho. Ego byaje gute ico ciyumviro cizanye gute, cankeho narabandi fisi numbere yihe kugira ibeho byagenze gute? Bo iciyumviro Martin, iciyumviro ubundi iciyumviro cyangwa se vision hariho peut-être vision nziza kubera habaye copier-coller. Hariho na vision Imana iremana umuntu muri bo, cyangwa se impano kandi kivuga gutyo Imana iremana umuntu muri we. Jewe natanguye kwiyumvira ivyo kuririmba cyangwa gukunda ivyo kuririmba nkiri umwana muto cyane. Nshobora gukoresha gitari twakora mu migereni
bon nkabibamwe uko nyene ntazi sekise migire ni yihe urabona hariho amantuzenye amakoto ava muri bo plastique hari amakoto yakunda gutangwa na Hasel cyangwa na izi organisation international zitanga imfashanyo hari amavuta batanga yava mu tuntu menga botwe twituma imigere hejuru urabona donc na kabaga pima 5 litres mugabo c'est pas en plastique donc c'est presque en acier hanyuma rero kamaze kuvunga amavuta twacha tuyaranje tukagakora kujya tugatobora hanyuma gashirako imitahe tu vois hanyuma gakora kitari ushite mu manche y'igitari hanyuma gatangura kubivuza muri yo sanse rero ndabikuriramwe uko mugabo bon umuntu atazi iyo bizaba byerekeza hanyuma maze guca ubwenge niyo twumva ndumuririmbyi beaucoup plus hanyuma ivyo kuririmba biba muri jewe kice kiba umutwaro rero kuri jewe kuko mbona abaririmbyi no musi ko bariko barakora igwa cyo kuririmba nta ntambwe uretse ko tutaje turi solution y'ibibazo ariko twaje nk'abaterera mu bandi turabe yuko kameme umuririmbyi w'u Burundi ashobora kubona yuko ari karakora igikorwa gishimwa n'abantu rero ni muri iyo ntumbero yo kugira ngo turabe yuko twafashanya turasaba ibindi batari bake ba Dudu bateja bari hanze ba Willy baragiye ba Fabrice baragiye ba Fortra baragiye ba David baragiye why cyo kibazo dufise none hamwe n'ivyo vyiyumviro niyo nombero uno munsi ni giki mwavuga ko maze gushikako canke nahahe mumaze kugera hashimishije mu bisanzwe ni kibazo turimo kimaze igihe kirekire rero bisaba ubwitonzi no kugenda bugiye buke kuko kugira ngo umuntu ashobore kumenya mbega ikibazo kihari n'icahe si ibintu ushobora kuca wirukiramo ubunyene uca bitora parce que imaze umwanya muremure ariko tugerageza kuganira n'umwe n'uwundi tuvugana n'Apollinaire tuvugana n'aba twita ko babaguze muri worship team mu worship Dudu turi en contact donc abantu tubona yuko babifisemwo uburambe tugerageza kuvugana nabo tukababaza ikibazo kihari icarico ikibazo kihari icarico rero a partir yaho no tugerageza kuronka amayirema amwe amadone amwe dukorera kugira ngo turabe yuko dushobora kugira ico duterereye na live band hari ibikorwa imaze gukora abantu boyimenyera ko yego na band amaze gukora ibikorwa bitari bike nubwo waca kuri Burundi Gospel TV ukarama mu vyo imaze gushira ku mbuga yayo uraza gusanga ama-evenement atandukanye na band yakoze ama-concert turamaze gukora concert imwe twakoze mu kwezi kwa 11 2018 itariki 18 twari muri CLM turamaze gukoresha turamaze gukora débat twahamagaye abaririmbyi turiko tuvuga ikibazo mbega umuririmbyi w'u Burundi mbega umuziki w'u Burundi uramaze gutera imbere cyane ntiratera imbere nibaza ko Burundi Gospel TV no yari turamaze gukora n'amashingira atandukanye mu bikorane bitandukanye turamaze gusapotinga abaririmbyi batandukanye sero nivyo bariko barorganiza ico dushoboye tukagikora nibaza ko uno munsi ahantu tugeze ni mu mpera z'umwaka ubu turiko dutegura igikorane kizobera mu Gatumba twakoranye n'amashingiro mu Gatumba igikorane kizoba kuva le 27 gushika le 27 z'ukwezi kwa 11 gushika le 1er z'ukwezi kwa 12 donc tuzomarayo iminsi 5 rero ibikorwa bihari ni byinshi no buheruka nibaza yuko kiricana nibagiye twari gihari tishengero gitwa Shiro ryo mu Carama twatanzeyo imfashanyo umuceri biharage asabine donc dukora muri ubwo buryo
urumva nimukora gusa mu buryo bw'imwema ariko no mu buryo bw'umubiri naho nyene kuko umuririmbyi yavuze ngo moto moyoni pia kinywanyi ugisigurira bariko baradukurikirana tubiswahili urumva dufise imwemu kandi imwemu iba mu mubiri iba mu mubiri umubiri iyo ukomeye umeze neza umuntu ari mu mwemu bice bigenda neza cyane mbe none gushika ubu ni izihe ntambanyi murabona mu gikorwa mukora ni ibihe bibazo muhura navyo buri munsi mwashobora kutubwira ibibazo ntibishobora kubura ariko ntitubigira prioritaire ivyo Yesu yarabirangiza neza biri mu byo twizeye vraiment icyo dukora gusa turabandanya cyangwa se ntiducika intege tuguma dutera intambwe ariko gushika no mwanya cyangwa se kuri no saha mu myaka ibiri turiko turama cyangwa turiko turegeza kumara imyaka 3 ko ni 2017 gushika mu kwezi presque d'ailleurs mu 25 mu kwezi kwa kabiri kumwaka uza turiko turamara imyaka 3 tuvuga turahura n'ibibazo biriho ariko nabwo nicyo tubivuga cyane ntabyo muha umwanya gose duha umwanya urabona ubura umuntu urongoye abantu hanyuma uko urongoye abantu vizo bitahura gutandukanye hari uwuza afise izindi mpamvu ziwe hari n'abaza bavuga ati tuje mu gikorwa c'Imana parce que muri association turakira abandi banywanyi bashasha cyangwa se abatubonye ahantu bakavuga ngo ndifuza gufatanya na band mu gikorwa cyo kudirimba cyangwa mu gikorwa cyo gucuraranga cyangwa mu gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana donc aba turabakira rero hari abantu baza bafise izindi ntumbero ugasanga rero kubajera biragoye rero ivyo nibazo tukunda guhura navyo ariko Imana dusezeranye ni kimwe utariwe ubona rimwo juste nyene aragenda kivanamo kandi twama twabibonye ntawe twirukana mbe none tukiri ngaho nyene ni gute musibla bo mukorana kugira mumenye ati dukorana n'aba baririmbyi ni dukorana sinzi ko hari abo mukorana n'abo mudakorana ni gute mwaronse abo mukorana ntabatoye gute nimba mubatora yego urabona ajya ibiri mu mutima w'umuntu no hanze biragaragara agica umutima w'umuntu ubitse birashobora guteba mugabo kigahava kigaseruka rero abo uko tubatora franchement sino kugira ngo ariho kuko gusanga igikomeye mu mutima w'umuntu sino ntitwinjiramo ngo ko nta George dufise cyangwa igipimo dufise ngo twime umuntu wari indani ngameze gute ariko ikintu cya mbere nuko umuntu aba yemera Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe hanyuma akafise ishengero akoreramo hanyuma rero niyo ngabirano cyangwa se yo Mana akaba ayifise kurumva ni hoza kuvuga ngo umuririmbyi utariwe cyangwa noza kuvuga umuco waranzi utariwe nivyo rero turamenya yuko akijijwe yake Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe hanyuma akafise ishengero arerewemwo ko dukorana n'amashengero atandukanye asigaye tukamenya yuko iyo talent ari bwiwe ego niko tubiraba mugabo profondere gakiza uko umuntu akijwe ivyo nisakanye mbe murafise ukundi ukuntu mwomenya ko umuntu afise talent canke atayifise yego turabimenya kubera imbere yuko tumwemerera tabora banza kwandika ikete agasaba yuko yifuza gufatanya n'abandi muri na band hanyuma ari umuririmbyi araririmba tugumviriza kwa turi kumwe n'abandi babizi avuga ati uyu niwe cyane so ari umuzicien avuga ati vuza ingoma sawa bagushira hajya ku ngoma hanyuma ukora amademonstration tukumviriza yego mbe none mukorana n'abaririmbyi gusa canke aba musicien hariho abandi mwaba mukorana uretse abo mu bisanzwe twebwe ntabwo turi limite
kubo dukorana nabo tudakorana nk'ubu turafisemwo abapasitori dufise abapasitori dukorana nabo bon harimwo abandi bamambre basanzwe abamama abapapa si ngombwa ngo babe barabaririmbyi canke babe barabamizisien ariko kandi twebwe intumbero yacu nta limite nimwe dufise amategeko y'iwacu kuko muri stati y'iwacu tukorana n'amashingiro yose abishatse tukorana n'amashingiro yose abishatse no kuvuga ngo ntawe twimira nta n'umwe umuntu wese abonye ko turiko turakora ari igikorwa c'Imana akagashaka yuko dukorana mu buryo ubu canke buriya swati akaza akaba umunywanyi canke akaba mu membre d'honneur canke akaba mu membre sympathisant canke tukagirana partenariat it's good nta kibazo. Nakaye kajambo wobwira abaririmbyi kanyuma canke bariko baradukurikirana? Abaririmbyi cyane ikintu ca mbere ndabashaka ko canke ndabahanura canke ndabasaba no kubagiranira ubumwe. Bagiranira ubumwe kuko ubumwe nico kintu ca mbere gishobora gutuma dufatana mu nda tugakora ikintu cyumba kumwe kuko turafise ico kibazo cyuko umwe wese yiraba umwe wese yiravye tuziga dutera intambwe na gatoya hariho tendance yuko mwumva ngo hariho concert ya yateguwe hanaka umuntu akabanza kubaza ngo ninde yiteguye mwe kintu cyane tutegeza kubanza kumenya yuko ari igikorwa c'Imana hanyuma tukagira gute tugashigikirana ahasigaye icyo umuntu abiba icyo yimbura bashobora kunyura abandi mugabe ejo nawe tegeza kuvyimbura kuko niwe warabiteragiye rero iciza ni cyane nuko umuntu wese ashigikira mugenzi we no ashigikira no munsi nanje ejo nzo gushigikira ahasigaye nibaza ko ari ibintu twojamwo tukabikora tuvyumva ivyo turiko turakora ivyo ari byo ntitubijemo kubera hariho naka yagukweze canke wundi yabikubwiye canke bikore kubera wumva yuko niyo ntuzenye yiwawe niyo passion yiwawe niwo muhamagaro wiwawe niho nivyo ubura mu nzira navyo bitagutsitaza canke bitatuma usubira inyuma. Mbe tugarutse ku ntumbero ya Love Band hamwe n'ivyo mwatubwiye mwakoze ni igiki mutegekanya gukora? Voilà, ikintu tegekanya gukora nibaza yuko nivyo turimwo nivyo twatanguye gukora sinovuga icyo duteganya gukora muga hari igikorwa kibandanya tukiri mu nteguro iki gikorwa kiri mu nteguro mu gihe giheze twashaka gukoresha gukorana n'abaririmbyi hari icyo twavuze cyitwa competition y'abaririmbyi ubwo turabyihweza duce dusanga hariho ibyo kubanza gukora byo tegura iyo competition y'abaririmbyi yari kuba umwaka uheze muga ntigeze biba kubera twasanze hariho byinshi bibura kuko twasanze eske ushobora gukoresha competition y'abaririmbyi ko dufise intumbero yuko abaririmbyi batera intambwe batera imbere none ubaye uwa mbere azushata uko nyene tujatumuta uko nyene canke tuzokora suivi kugira ngo tumukurikirane turabe ingene yevuriwa hanyuma wamaze gutera intambwe abise uwundi cyadusanga rero si ibyo kwihutira hari integuro nyinshi bisaba yuko tubanza kuvugana n'abaririmbyi batandukanye ibyo twarabitanguye kubikora kuko hariho deba twigeze gukora turiko turavugana ikibazo cy'abaririmbyi turahanahana ivyiyumviro hariho plateforme cyangwa se aho duhurira aho dutegereza kuvugira ico kintu ni ngombwa kibanze kibeho kugira ngo tugire ahantu duhurira twaramaze kugiranira contact na Live Legacy ni organisation imwe idufasha organiza ama evenement y'abaririmbyi hanyuma turi kumwe sina dudu twatanguye kuvugana turabe ko iyo platform twoyishiraho yinga abaririmbyi bisange mu kintu kimwe bashobora guhuriramo donc ubu rero turi mu kwegeranya ibi byankenerwa byose
byaba mu buryo technique uburyo financier donc ibyangombwa byose bishobora kudupermeta gukorera muri ico gisata. Rero ivyo nibyo turiko turakorana n'abandi baririmbyi mugabo na Benson ugifise n'ibindi bikorwa byayo itegekanya gukora muri planification zayo notamment la prédication ko nabwiye ko dukorana n'ama église atandukanye abishatse abidusavye hanyuma igikurikira ni gufasha mu bantu batishoboye imfuvyi n'abafakazi surtout ariko kandi cyane mu ma église ijambo ry'Imana rivuga ngo duhere Yerusalemu. Yego. Kuri ayo mashengero mukorana nayo mbega hoba hari ayandi mumaze nko kubwira mukorane hama bakanka canke ho nabo nyene mukorana kujya ko baririmbyi hari habaza canke hari abo muronka nabo mutaronka mbebo baraborohereza mu bikorwa mukora. Martin, ikintu nshimira Imana ca mbere nuko atabo twebwe tugenda kurondera oya baraza bakadusanga hanyuma bakadusaba ko dukorana nabo urumva niyo niyatuma. Nibyo turiko tumera nk'abarangiza muri kino kiganiro akajambo kanyuma mwubwira bariko baradukurikirana. Akajambo kanyuma nabwira bo bamenya gute mwobo barondera abashaka kubaronka bo bakura hehe na rap band ikorera hehe? Yego akajambo kanyuma nabwira bariko batwumviriza kuko aravuze ati bo dukura hehe bo turaba hehe na rap band ikorera mu nyubako za abantu bakora ahantu bakora kwa Nyogozi immeuble Nyogozi musi ya présidence canke se mu hafi ya ambassade y'Abafaransa. Rero turi muri bureau numero 4 rero ufise umurimbyi n'uwundi canke uwundi muntu ashaka kugira icyo abajije ashobora kuza kuri immeuble Nyogozi ashobora kudusanga aho niho na rap band ikorera burya ijya meza mubona hariya umusokete wayo ni yakorerako. Uretse ko nanje ngamba afise ibyo mba ndiko ndakorera cyo mu buzima bwa misi yose. Rero akajambo nshobora kubwira abariko badukurikirana nuko nabakunda kumviriza indirimbo twebwe abarinzi dukora nuko boziriha bodufasha bakaziha agaciro bakaziha agaciro kuko je nimba nasohoye indirimbo yantwaye 150 hanyuma bikacifatwa n'uriya muntu akorera muri studio hariya je nkaba nzi yuko niya naka muganga agenda kwirondera hariya kugira ayishirije kuri flash ndamuhe 2000 cyenda muhe 5000 mugabo ntariko ndiyumvira guteza imbere uwayikoze basinze ko navyita ibyaha ariko quelque part nibaza yuko bodufasha bakadusupportinga muri ubwo buryo bakadufasha kugira ngo natwe turabe yuko dushobora kwisununura ikwacu kuririmba. Ciye ndababaza aho nyene muvuze ivyuko basupportinga mu kuguriza ndirimbo est-ce que nkamwe bwavuga butumwa canke nkawe ukorera Imana ntiwumva kumengo hari hakantu k'umubiri kadasangiye n'ivyimwemo hahore ndi direct cyane amafaranga turayakeneye even uko ushaka ukavyita kose maga amafaranga arakeneye kuko n'ugiye muri studio c'est de l'argent la studio ni produisa pour rien banegera rero si kuvuga ngo nuko twobishaka kw'isoko ngo bikagurwa kugira ngo turabe yuko ministere zacu turimo z'uburirimbyi zishobora kugira gute zishobora gutera zijimbere kama turi kwirembo misi yose ngo sponsor tukama turiko turasega oro gusega birasuzuguza gusega harimo akagaye urumva rero nta kuntu uwo twokwita umukozi w'Imana kuko nta shengero na rimwe ryuguruka muri metabanje kuririmba turavyumvikana ko nta ahantu na hamwe batangura kuvuga ubutumwa hatabanje kuririmba indirimbo mu kuririmba hariyo ibintu byinshi cyane bituma abantu bagira gute baruhuka sivyo rero nimba tworirimba tugakora indirimbo ukumva tiyebenyi kumva raruhutse kubera iki dushobora kuvuga ati reka iyi ndirimbo
imweneyo ndamusugume kandi akora iyindi numve yuko nosubira si kiso y'amahera turondera mbwa no kugira ngo igikorwa c'Imana ntigisuzugurwe kwa muntu ari kanaseka c'est ça au fait nico bo si kiso y'amahera uvuga ngo utiko tugurisha ngo tubishira mu mubiri no kugira ngo ministère ishobore kugira gute ishobore kwa avance uko Yesu nimba ministère yiwe yashoboye kubaho kujya kandi byari kubishobora yuko ishobora kubaho atarafangana n'umwe bafise ko yari umwana w'Imana mugabo kugira ngo bitubere iki akarorero c'est ça kugira ngo bitubere akarorero voilà mu kurangiza reka tubashimire mwege bakunzi ba Gospel Burundian Gospel TV ngira mwabyumvise no munsi twagendeye Byuname Michel tunabashimire kandi ko namwashoboye kuduha umwanya murakoze cyane Burundi Gospel TV ego kuvyo mwumvise ingene nikora mwumvise aho bakorera kuri immeuble Nyogozi kuri mwege mwese mwa mushaka kuzogira ico mukoze ku bwa Love Band mwumvise ko mubwirizwa canke uko mubishoboye kose mushobora kubikora ku buryo bwanyu mu gutera intege abaririmbyi mu gukora uko mushoboye kugira ngo mutere intege na Love Band ikorera kuri immeuble Nyogozi turabashimye mwebwe mwashoboye kudukurikirana twongera kandi tubaha ikaze no mu bindi biganiro byose bya Burundian Gospel TV murakoze cyane naho utaha